Umuntu mbere gukundisha ishuri abana no kubafasha gushira ahabona ibyo bize, ishure Ecole d'Est riri mu Ngagara ryagiriye umunsi mukuru wa Noel abana biga mu ishure ryo kwimenyerezamwo Ecole Maternelle. Umuyobozi w'iryo shure Niyonizigiye Bernard amenyesha ko bagiriye uwo munsi mukuru abo bana mu ntumbero yo kubafasha mu kubakundisha ishure no kubafasha mu by'ubwenge kugira batinyuke bashobore kuvuga ibyo bize. Muri maternelle abana baba bakiri bato cane, bakiza baza barira batinya batabona ikibazanye, ariko bamaze kwiga tugakoresha ubuhinga bwacu, hahera igice bamaze kumenyera baciye ubwenge bashobora kuvuga imbere y'abantu ivyo bize. Mwabonye ko berekanye ubuhinga butari buke mu vyo bize, nk'umwana usanga yaje n'ikirundi atazi kukivuga neza, mugabo ubu akaba azi ibintu bitari bike. Ni ibintu rero biryohera abana, ndetse bibaha n'inguvu zo gukunda ishuri no kurondera guca ubwenge, ndetse umwana agakura azi ko ivyo yize bifise abantu biryohera. Mwabonye ko abavyeyi baryohewe, abana nabo birabaryohera cane, bikabaha inguvu. Hamwe n'umwana ari muhira umuvyeyi amubwiye ati ni wige, aca yibuka ko yize biryohera abarezi, we nyene bikamuryohera ndetse bikaryohera n'abavyeyi. Asigwa ko kandi abana iyo bagize utugenegene two kwerekana ibyo bize bibafasha mu guhiganwa mu ishure, bigatuma baca ubwenge kare. Twebwe dukoresha ubuhinga bwinshi muri maternelle, turashimikira cane ku byo twita ama méthode ludique, bijya vy'amamimike, umwana akavyiga akoresha ama geste abibamwo. Bijya rero biraryohera abana, ntibisa niyo umubwiye nk'ukumubwira. Bisaba rero yuko dukoresha ubuhinga bwinshi. Mwabonye ko hari n'ama méthode SCAV, aho usanga SCAV ni structure globale audiovisuelle, hari igihe bidusaba n'uburyo tugakoresha ibi vy'amaradiyo, ariko hanini tubashiramwo uwo mutima wo kuvyiga, bongera bakoresha ama geste, bijya bita bavyiga babiviva, ku buryo umwana asanga yize ibintu bitari bike, ariko wewe yari yibaza ngo ni nk'akaririmbo. Uyu muyobozi agasaba abavyeyi kubandanya babafasha kurera abo bana, kuko ngo kwigisha bigizwe n'inkingi zitatu: kujya kw'amashiga.